kuba umukuru ugaca ugomba bari musi yawe bose kubandagaza ntapanze ntagize nte ivyo vyose n'ibintu bidusubiza inyuma. Uri ndongozi hari ibintu byinshi muri mucyo bihagarara muri wewe kwirekura birahagarara uri kuravuga uteza gupeza amajambo uvuga plus TD plus Ibijuju. Ndabashimiye cyane kandi ndabaye ikaze inshuti banywanyi bacu bana ya ukurikirana amakuru bigara dutambutsa kuri imboresha kuri yacu ari na yanyu ni mu nkunde kandi munyemere ntangurire nga nyene cyo President Varisito Ndayishimiye ati uko abarundi babandanya kwiga niko batera baba ibijuju. Ivyo nibishikirizwa n'umukuru w'igihugu nyenshi wa President Varisito Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo ati hajya President Varisito Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu ariko ntapanga neza ivyo avuga mbega n'umukuru w'igihugu abandanya kumaramaza no gusubiza inyuma igihugu. Ibi vyose n'ibindi bitandukanye kabandanya kuboneka mu gihe President Ndayishimiye muri iminsi nyene turimo ari mu ngorane mu nkunde kandi munyemere ndabutse yuko turi kwigerekerezo y'umunane Ruhuma mwaka wa 2026 no mwanya makuru akomeye cyane avugwa nga mu Burundi. Ni mu nkunde kandi munyemerere ingingo nkuru ziyagize ndazifatire ngaha. Igihangange Reverien Ndikuriyo kiraje kwifatira mu gahanga umukuru w'igihugu nyenshi wa President Varisito Ndayishimiye mu ngendo zejeje imisitari mikeza Reverien Ndikuriyo yarumvikanye mu majambo akomeye cyane yifatira mu gahanga umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye. Ibikandi ndagira ndabwire yuko bitabaye ijyambere na Denis Bucumi Nkurunziza umupfasoni asigwa n'umisi President Pierre Nkurunziza yaruka kumvikana mu majambo avuga yuko Ndayishimiye ivyo avuga bidapanze akumvikana mu majambo avuga yuko nanone iyo abarundi bafise indongozi ifise ubwenge mugabo babibona nayo iyo bafise indongozi zidafise akenge naho ni babitahura. Ibi vyose bikabandanya kuboneka mu gihe kuri impari zikomeye cyane zibandanya kuboneka hagati y'izikote zompi. Ni mu nkunde kandi munyemere tuze kwigaruka ko aha kandi turaza kugaruka kugihangange General Reverien Ndikuriyo catazera ndakugarika uwaza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cy'u Burundi agahakwa kugirirwa nabi n'umupfasoni umukuru w'igihugu Ndayishimiye ndayubaha ariko Imana igakinga. Aha kandi turaza kugaruka ku mpari zikomeye cyane ziri mu bihangange vyahoze bigwana muri CNDD-FDD. Amasoko yacu asigura vyinshi amwe makuru dufise aratahurika kandi aratahura vyinshi kubiriko biraba mbega ibi vyose bisigura vyinshi. Hareze iminsi mike haboneka injyane ego cyane harashitse naho bagomba gukura Ndayishimiye ariko Imana irakinga n'ubu nyene ntibirahera. Mwa makuru turaza kubigaruka ko abiyumvire kugandagura umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye vyo bavyifashe bite amwe mu masoko yacu asigura iki turuze kugenda tubigaruka ko mwa makuru. Nagira ndabwire yuko ibintu bibandanye kuyangara mu gihugu mu gihe intwaro ya President Varisito Ndayishimiye ataciriko irakora. Indongozi ibihanganye bigira biti Ndayishimiye arakanga ariko ntajyana n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye muri stade muravyibuka ko yavyivugiye yagize ati hari habahora bavuga bati ndakanka ariko sinjyana arakanga ariko ntajyana. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu President Ndayishimiye asigura yuko ariko abo babandanye gutwarana babandanye kumwita nivyo koko mwariboneye yuko Ndayishimiye atofata ingingo yo gukura igihangange hava kimubwira giti hamwe tobazwa umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD hama aguhe urwete ruvyemeza ko mvuye ku burongozi ntaho nja. Nibishikirizwa nibihangange bitari bikeyi n'aya makuru navyo nagira tuze kubigaruka ko buke. Nimugihe kandi ibintu bibandanye kuyangara Reverien Ndikuriyo ariko arakora ibishoboka vyose mu kwankisha abanyamugambwe CNDD-FDD umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye. Nivyo koko ivyo ashira imbere n'ivyagiriza Ndayishimiye biraboneka. Intwaro ya President Varisito Ndayishimiye atacigera imarira abarundi abenshi bagira bati two kwiruhutsa hamwe vyoshika Ndayishimiye akaba atakiri ku burongozi. Abarundi baherera inga mu Burundi abari hanze y'u Burundi n'abandi benshi barashima kugira vyinshi babivuze ko. Ni mugihe kandi ibi vyose nawe bibandanye kuboneka ujya vinyi yaheruka guhunga Burundi hareze amezi ashika 10 yasubiye kuboneka ariko yiyamiriza Burundi ariko yiyamiriza intwaro n'ubutungane nga mu Burundi yabonetse ariko yiyamiriza abashaka kurungika abarundi nanone mu Burundi kandi ari abarundi b'impunzi mugabo navyo tuze kugenda tubigaruka ko mwaya makuru twabateguriye. Mugihe kandi impari zibandanye kuboneka hagati mu gihugu ibintu birasana umenga ntivyoroshe abasoda bariko barahunga ku bwishi mbega atamuntu numwe yotahura ikiriko kiraba nga mu gihugu mbega Imana musuba vyose niyo yotegerezwa kuza gutabara ngaha. President Ndayishimiye arakanga ariko ntajyana hamwe yofata ingingo akarungika kigiye gihangaje Reverien Ndikuriyo mu mvoto ibare rashobora kugwa mbega Reverien Ndikuriyo ivyo ari karavuga mbega yubafise ico yihagazeko. Ikindi naco kuba Reverien Ndikuriyo yasubiye kumvikana mwaya majambo nyene bica bisigura yuko hariho inguvu mugabo yizeye. Ibi vyose turuze kugenda tubigaruka ko
ukwizigirana mu bihanganye muri CNDD FDD kwifashe gute. Mbere yuko ndabashitsa ko nagira nsubire ndabakengurukire cyane inshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese muri ko muratwumviriza cyane bajya munyarukira muri commentaire hama mugashikiriza muti turagukurikiye 5 kuri 5. Mwebwe nyene ndabakeje cyane inshuti banywanyi bacu, utubwire aho uherereye, woba uri ngaha mu Burundi bandike muri commentaire ati ndagukurikiye 5 kuri 5, abari mu Rwanda, Tanzania, Uganda, ari mu gihugu ca Kongo, aberereye muri Kenya, namwe mwese merereye mu bindi bihugu bitandukanye nka South Africa n'andi atandukanye mu bihugu vya Afrika. Nitwibagiye abanywanyi bacu mudukurikiye 5 kuri 5, mudukurikiye merereye mu bihugu vya Buraya ku bigana y'amakungu ya kure, muri aho ikaze mwa makuru akomeye cyane twabateguriye. Nagira nsubire ndabakengurukiye cyane inshuti banywanyi bacu kuri mwese mwaje kugira ijambo sabone, kuba tarabikora kariko karyo ndagusomera ku munsi video urabandishije ijambo sabone fyonde ko uravura bora akazugira no nyine fyonde ko hamba tuje turabana makuru y'ibigaro dutambutsa ngaha kuri Burundi Top TV. Ndabibutsa yuko aya makuru avuga mu bisate bitandukanye, igisate ca politiki, umutekano, eka n'agateka kazira muntu, akaba ari amakuru mutorezwa n'umugwabiyesha makuru muhinga akorera ngaha mu Burundi n'abandi bakorera ijya rino mu karere k'ibiyaga binini. Ntibibagire gushikiriza iciyumviro cawe aha nyene muri commentaire, hama tuyage kubiriko biraba. Nditeguye kukwishura, mbega ni vyinshi, intererano yanyu ni nziza cyane kandi harico ibandanye gufasha. Ikindi naco nagira subire nkeze abariko baradutera intege, nagira ndatevye, nagira nsongore ntangure kwa makuru. Uzwi nka Vinye ni muraba agira ati Uburundi ni igihugu kitagendera ku mategeko. Inyuma y'amezi ashika 10 ahunze Uburundi, Vinye ni muraba yahoze arongwe CNDH nanone kandi yaraye abonetse umyiyerekano yo kwiyamiriza irungikwa rya bamwe mu Barundi bariko barasaba ubuhungiro mu Busuwisi. Uyu kandi nagira ndabwire nti yatanguye agira ati birahambaye ko abantu bamenya Uburundi icarico. Uburundi ni igihugu amategeko atageramo ikibanza. Ntidushobora kuvuga ngo nzotaha mu Burundi nje kwitwara, kuko nta numwe azokumviriza, bazokwagiriza nkuko umenga hariho amategeko ariho ariko atayo ahari. Ikindi naco umuntu yahunze igihugu uwo nyene yaramaze kwandura icaha. Ikindi ibizomushikira ntaco bipfana n'amategeko. Uburundi nanone ugengwa n'ibintu mugabo bikomeye kandi biteye ubwoba, n'ibindi bintu bitari amategeko. Reka ndabivuge ntarya umunwa. Urashobora gutaha mu Burundi ukwezi kwa mbere ntihagire ico uba, ariko nta numwe mugabo azomenya ibizogushikira mu mezi ashika 2 canke 3. Mu mezi 6 ndazi ko tuzotangura kumva ingorane zashikiye abantu basubijwe mu Burundi. Turasavye abo bantu ntibasubizwe mu Burundi. Uwahunze intwaro ihari nyene hari vyo yahunze. Basokuru nibo bagira bati nta mwaka udakura inkumi. Ikindi naco nta mwaka uhaciye. Mugabo nagira ndabwire yuko uyu Vinye ni muraba niwe nyene yariko arafasha leta y'u Burundi kubesha makungu ko mu Burundi hariho ubutungane bukora. Iyi rero nagira ndabwire yuko ari intambwe mugabo ikomeye cyane kubona asigaye avuga ukuri, kuko avuga ivyo azi neza. Mugabo yarabibayemwo naho yahora abesha, ariko yahora azi ukuri. Nivyo koko agati gatekewe amahwa karimena. Uburundi buri mu vyago bikomeye cyane. Igihugu abarundi bariko mugabo bisabira ubuhungiro, kandi bikaboneka yuko Burundi atantambara ihari. Mbega ni gute Burundi abarundi bariko barahunga igihugu cyane kandi tubona yuko ngamahoro ari yose hamwe? Rero bamwe batoronka ubuhungiro mugabo bagasubizwa mu gihugu, bikaboneka yuko basubizwa no mu Burundi. Ingaruka zizoba mbi cyane kuri bo, hoba kunyuruzwa bakaburwa irengero, kwicwa, kuborezwa igufa, gupfungirwa ubusa, kunyagwa ivyabo n'ibindi bitandukanye. Aha rero mbere yo kumva kwa aya makuru nagira dushimire iki gihangange nyene uyu Vinye ni muraba. Nagira ndabwire yuko kuba yubahutse kuvuga ibinyene hajya ishavu rya rikoreraniga. Mbega hariho vyinshi yagiye yibonera ubwo yari mu butegetsi, ubwo yari mu kibanza gikomeye. Yahisemwo ingingo ikomeye cyane yo guhunga igihugu mu gihe yabona yuko ibintu bitoroshe. Aha rero bica vyumvikana yuko hajya muri CNDD FDD harimo ikintu gikomeye cyane abantu benshi batazi, ariko hajya nagira ndabwire nti ibara risa naho umenga ryaraguye. Ibintu birabandanya kuyangara mu gihe hano mu gihugu nyene hariho vyinshi bidatunganye, yamara ibintu birasa naho umenga ntivyoroshe. Kubona mu muganga CNDD FDD ibi vyose bibandanya kuboneka abari akamaramaza. Nagira ndabwire yuko ibi vyose bifatiye ku bintu bitari bike bibandanya kuboneka mu gihugu.
kubona hariho indongo zitari zike ziriko zirafata ingiye ikomeye cyane yo gusohoka igihugu, zigahitamwo guta amabanga zijejwe, zigahitamwo kwanka imishahara zihabwa, zigahitamwo guta amatungo yazo zifise nga mu Burundi, mugabo zigahitamwo ingingo yo kwigira mu bihugu bibanye. Ushitse mu bihugu bibanye ibi byo mu karere, ndatanga akarorero nko muri Tanzania hoho usa naho umenga ho ntibikomeye, ariko ushitse mu Buganda, mu Rwanda, Kenya n'andi hatandukanye, mugabo abarundi baherereyeyo bariko barakora nanone ubuzi bukomeye mw'ivyo bihugu. Ikindi naco iyo ushitseyo mw'ivyo bihugu abarundi baherereyeyo bakubwira yuko nanone babayeho ubuzima butagoye cyane nka kujya vyaba igihe bari mu Burundi. Ikindi naco iyo bahashitse mugabo barubahwa bikomeye, bagahabwa iteka nk'abanyamahanga. Ariko umurundi yize ngo katera yiga niko atera bikijuju, nibishikirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Rero ca wiyumvira bijya nanone biboneka yuko igihugu kizokubakwa mu minsi iza, ijya mbono mbega ugwaruka niki go kwigira kuri aba barongozi. Aha rero bice bigorana cyane gutahura mbega ninde azoza gukiza Uburundi, ninde azogera ico amarira abarundi. Reverien Ndikuriyo nawene naho abandanya kuvuga vyinshi ngaha, mugabo akaba asa na umenga araturira mu majambo ashikiriza, ariko keshi na keshi aravuga ukuri. Aha rero ni bihushanje cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye we araboneka mu majambo, ariko ingiro izozo wapi. Reverien Ndikuriyo nawene n'abandanya gutyoza umukuru w'igihugu Ndayishimiye nagenda bibutse igihe yavuga ati hajya mugabo kwiga ntibifata iswa, icongereza ntigifata iswa. Reverien Ndikuriyo ishuri ntirifata iswa. Reverien Ndikuriyo keshi na keshi nawe nyene mwaramwumvirije amwe mu majambo. Ubundi biriko biraranga izi ndongozi muri CNDD-FDD na amajambo yo kwisubiramwo, mbega akavuga ibintu ejo akaza ariko arabihinyura. Ibi rero bica bisigura ikintu gikomeye. Hajya rero ibintu vyahejeje kugucanga, ibi nivyo nyene bitangura kuboneka. Ntanguriye ku gihangange Ndikuriyo batazira ndakugarika. Murazi ingene iki gihangange cagorewe mu mabanga carimwo igihe yari umushikiranganje wa mbere wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze, ariko ubutaraririye yarakuwe. Mu gihe yakugwa yariko arashaka gutanga imihoho, ariko umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Girase Ndabirabe aritambika. Muravyibuka izi njyane zikomeye cyane zarakweze akaga mu biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye muri ntare rushatse hajya inzu yariko irasha. Imishamirano yari hagati ya Ndakugarika eka n'umupfasoni mukuru w'igihugu Njerina. Nagira ndabwire yuko muri CNDD-FDD bagira bati hajya tufitiye inzigo Njerina, kuko hajya niwe abandanya gukora vyinshi mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ikindi naco Njerina niwe yifatiye mu gahanga uyu mushikiranganje General Ndikuriyo atazira Ndakugarika igihe yari mwico kibanza. Muravyibuka yuko Njerina mugabo yitambikiza mu bisata vyose vyategezwe kujamo umushikiranganje wa mbere. Hama Njerina kubahuka gutuma ko inama y'ibihangange mugabo vyategezwe kuba biriko biraganirizwa n'iki gihangange General Ndikuriyo atazira Ndakugarika. Aha rero mwarabonye ingene Njerina yiha mugabo inguvu gusumba iz'umushikiranganje wa mbere. Mwaribone aho vyashitse Njerina aratanga itegeko yuko niyagirira urugendo hanze y'u Burundi baraza baja kumwakira ku kibuga c'indege nkaho umenga n'umushikiranganje wa mbere canke n'umukuru w'igihugu. Nagira mwaravyibone abagabo bafise inda nini mugabo bashira ku kibuga c'indege, mugabo bakunamira umupfasoni mukuru w'igihugu, bagafata ingingo ikomeye cyane bagatera amasari abasoda bafise ukwiyumvira gukomeye. Aho rero muca mwumva kandi muca mutahura ingene Njerina hajya afise nanone ikibanza gikomeye, naho ikibanza ciwe abarundi batagitahura. Nagira ndabwire yuko keshi na keshi muri CNDD-FDD siryo rya mbere biyamirije Njerina. Vyarashitse Denis Nkurunziza mugabo arahanura uyu mupfasoni, ariko vyavuye bikwega injyane zikomeye cyane. Njerina ntahanurwa. Denis ati ntiyategerezwa guhanura Njerina. Denis Nkurunziza yagaragaje yuko kuba umukuru w'igihugu bitaguha inguvu mugabo zo kwifatira mu gahanga abarongoye canke abafashanya n'uwiwawe mugabo mu gutwara igihugu. Izi mpanuro Denis yahaye uyu mufasoni mukuru w'igihugu Njerina, nagira ndabwire yuko zakweze injyane zikomeye cyane, birashika naho nanone abo bose basubira kuboneka mu matati akomeye. Ivyo rero vyaranakweze injyane aho Njerina mugabo yafata ingingo yo kwankira Denis gusubira gusohoka igihugu, mugabo haraheze imisi bombori irabandanya kuboneka. Reverien Ndikuriyo n'ibindi bihangaje nivyo vyahagurutse birasemera mugabo Denis mugabo akugwa ko ubwoba yariko arategwa n'umukuru nanone n'uyu mupfasoni mukuru w'igihugu Njerina Ndayishimiye. Ndabibaha keshi na keshi murazi yuko muri CNDD-FDD uyu mupfasoni niwe bambika ibara gusumba ingene ubunyene basigaye baryambika umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Tudatevye rero nagira ndabwire yuko mwico kibanza Ndakugarika yarahagoriwe, na niyo mpamvu ubuye ariko arafashanya n'ibihangaje bitari bike biboneka yuko bitari kubirakorana neza na Perezida Evariste Ndayishimiye.
buri umwe wese arukubita rugaturika agira ati hako twobandanye gutwagwa na Ndayishimiye atumaramaza dufuma dutora canke tugashira ko uyundi murongozi mugabo azotuma abarundi batari bakeyi mu bategetsi batagwara imitima. Ndayishimiye amajambo yiwe hajya ata speech yiwe ishobora kuboneka mugabo ngaheze atararyoza abo batwarana. Mbega aho cutangura kwiyumvira ati none ababi nabo batwarana canke Ndayishimiye niwe afise ikibazo gikomeye cyane. Iyo umuntu ahora yidogera abantu mugabo abantu birahera mugabo bagatangura kwiyumvira ingene uwari karabatyoza ari we nyene yoba afise canke yoba ateza ingorane. Ivyo rero nivyo bibandanye kuboneka kuri Neva. Tunyarutsa rero dusongora nagira dushike kuri aya majambo ya Reverien Ndikuriyo. Reverien Ndikuriyo ariko yifatira mu gahanga bikomeye cyane mu kuri igihugu President Ndayishimiye avuga yuko ivyo Ndayishimiye avuga bidapanze mu ngendo ari karagirira mu ntara zitandukanye. Reverien Ndikuriyo ari karagerageza kugaragaza yuko umukuru w'igihugu nyerico wa President Varisito Ndayishimiye ari we yica Uburundi. Nivyo kuko abarundi nabone barashavuye cyane hariho abarundi bipfuza gutahuka mu Burundi ariko baranka gutaha. Hariho n'uwahejeje kumbwira ati Jesse nzosubira mu Burundi intwaro ya CNDD-FDD ikitwaye, naho muri CNDD-FDD bo bagira bati tuzotwara gushika imyaka 400. Hari n'undi yigeze kumbwira ati ku ntwaro ya Neva sinohonyora mu Burundi kuko mbona yuko ishavu sinorikira. Abenshi bagira bati turarushe keshi na keshi ibiriko biraba biba bisigwe ikintu gikomeye. Niye mpamvu Ndayishimiye ubutegetsi bwiwe utaryohera abarundi banyarucaye nibo mukeza cyane. Yavuze mugabo barakoma amashi ariko hajya muze murabe indongozi kumakomeye mugabo zarahagurutse naho na zone atacu twozitega ko kidasanzwe kuko turazi amabi akogwa. Aho rero ntimuze mugire muti bipfira ku mukuru w'igihugu wenyene. Ibi vyose biba bifise vyinshi bifatiye ko muri CNDD-FDD hajya cyo bibaza yuko ibintu bigoye. Hari abadede onyene batikemanga yuko ari abadede imbonera kuri ziyemera zarahoze. Ariko nanone nagira ndabwire yuko iyi system iriko irakoreshwa hamwe hoboneka uyishira ku murongo birashoboka yuko igihugu cotera imbere. Ariko hamwe iyi system yobandanye ukunyene mwitegure kuzogurisha Uburundi mu minsi iza. Ijya mbono twama twumviriza mu majambo ntizoshikwa ko harabura imyaka ishika 14 yonyene kugira dushike aho nyene, ariko ntibibagire imyaka iheze CNDD-FDD iri ku butegetsi. Aha rero nagira ndabwire yuko tuze kugaruka ku nkuru ijanye n'abasoda bari kubarata igihugu n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziraba mu Burundi. Ibi vyose birasigura vyinshi. Nimunkunde kandi munyemerere ni mukanye.